Mwaramutse canke mwiriwe bivana naho muherereye bakunzi b'ikiganiro warubizi. Murabimenyereye muri iki kiganiro ahanini tugenda tubayagira ku bantu bagiye bandikisha amateka canke ababandanya bayandikisha. Uyu munsi rero kabayagira kuri Kwame Nkrumah umunyagana. Uyu niwe yaharaniye intahe yo kwikukira kw'igihugu ca Ghana, hanyuma araba umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966. Ariko imbere yaho yari yarabaye kandi umushikiranganje wa mbere kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1957 inyuma yo kuronka intahe yo kwikukira kugeza noneho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 aho yaciye rero abo mukuru w'igihugu. Vyinshi kuri Kwame Nkrumah ni muri iki kiganiro. Jewe ndi Izidori Habonimana, ikaze nigwanyu. Ariko nubundi tugusaba kugira subscribe kugira ngo ube mu bambere kuronka ibiganiro vyacu, uce ufyonda kuri aho gakengeri kazi ruhande utibagiye kubisangiza abandi. Kwame Nkrumah yavutse kw'igenekerezo rya 21 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1909. Avukira ahitwa Nkrofur mu gihugu ca Ghana. Amashure y'intango yayize ku mashure y'abajesuite mu gihugu ca Ghana. Ku myaka 17 y'amavuka akiri kuri iryo shure, Nkrumah biboneka ko ari umwana aciye akenge, niko rero guca bamurungika kwiga kw'ishure rya Ashimota ryari Accra ku mugwa mukuru. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1935 ahejeje inyigisho za kaminuza acafata indege imushikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubandanya inyigisho ku rwego rwa kaminuza muri kaminuza y'i Lincoln. Yaronse urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse mu vy'ubutunzi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1939. Akiri muri iyo kaminuza yari mw'ishirahamwe ry'abanyeshure b'abanyafrika baho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba mbere yaranahavuye arirongora mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1942 cyo kimwe no mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1945. Ico gihe Kwame Nkrumah yari yatanguye kwitaho cane ivya politike. Bidatevye rero inyuma yo kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Nkrumah acaja mu gihugu c'Ubwongereza aho yaciye ategura inama igira gatano y'abanyeshure b'abanyafrika ahanini bashaka kwikura kw'abakoroni maze ibihugu vya Afrika navyo bikikukira. Iyo nama yabereye mu gisagara ci Manchester City muri Gitugutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1945. Ariko gato imbere yuko ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye yanditse kandi kubijanye n'abakoroni, yerekana ubugene vyari bikenewe ko abanyafrika nabo nyene boronka ubwigenge. Ageze i Londres mu Bwongereza aca yinjira muri sendika y'abanyeshure bo muri Afrika yitwa WASU mu mfunyafunyo. Hanyuma Kwame Nkrumah ati ivyo kwiga burya ntibihera, niho guca yigira inama yo kwiga ibijanye n'amategeko. Urumva kuva muri Ghana kaja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hose ariko yiga, ikiboneka co nuko ivy'amashure vyo yabigerageje. Ariko nubwo yariko ashaka kwiga ibijanye n'amategeko, yari yamaze gutwarwa n'ibikorwa vya politike. Inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, mu bihugu vyinshi vya Afrika hagiye havuka imigambwe myinshi. Aho rero uca wumva yuko n'igihugu ca Ghana kitasigaye nyuma, kuko haza hamaze kuvuka umugambwe uharanira intahe yo kwikukira, United Gold Coast Convention. Mu mwaka rero w'igihumbi kimwe amajana 1947 uwo mugambwe uca wizera Kwame Nkrumah umugena kuba umunyamabanga mukuru, gutyo Nkrumah carataha mu gihugu. Umugambwe waruhurikiyemwo abantu bato bato ahanini bari bageramiwe n'ubugene bari bafashwe nabi muri ico gihugu. Bidatevye Nkrumah aca hindura uwo mugambwe awugira umugambwe uhurikiyemwo bose, mbere aca shinga
bimenyesha makuru bigera kuri 3 maze biba ari byo bifasha kumenyekanisha uwo mugambwe. Iruhande yaho muri uwo mugambwe acashiraho urwego rw'ugwaruka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1948 abanyagihugu bahoze ku rugamba rw'intambara ya kabiri y'isi yose bagwana ku ruhande rw'abakoroni b'abongereza baca biha amabarabara basaba ko bohabwa agahembo bari bemerewe ko bavuga bati intambara yaraheze ubu rero hasigaye ko mudushirira mu ngiro ivyo mwatwemereye. Abo bantu nta ntambwe bateye kuko igipolisi caciye kibiraramwo mbere abanyagihugu bagera kuri 3 muri bo barahasiga ubuzima. Ubwo nyene Kwame Nkrumah abibonye ati nibara ku mutemere ati kandi ntawo birenza ku ruhu rw'amaso. Muri uwo mwaka nyene ategura imyiyerekano ariko nawe nyene ntiyasimvye umutaru bamugize nk'abambere. Igipolisi nticaborohereje, abantu 200 bararaswa barapfa abandi 100 barakomereka. Abarongozi bari bahurikiye muri wa mugambwe waharanira ukwikukira ubwo babura batera. Buno nyene Nkrumah nawe nyene arafatwa arafungwa. Kwigenekerezo rya 12 ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1949 Nkrumah ashigikiwe n'ugwaruka rwo mu mugambwe wiwe acatangaza imbere y'abantu bangana ibihumbi 60 ko ashinze umugambwe mushasha Convention People's Party CPP mu mfunyafunyo z'icongereza. Aho hose yari kuharanira ko igihugu cagana cyo kwikukira. Nyuma y'umwaka umwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1950 bongera bagira imyiyerekano. Buno nyene Kwame Nkrumah baca bamuta mu gasho bamucira gufungwa imyaka 3. Ariko rero ya myiyerekano bari batanguye yaragize ico hinduye kuko muri uwo mwaka nyene haciye hashigwaho ibwirizwa shingiro rivuga ko mu nama nshingamateka hazoba harimwo abanyagana n'imiburabura 75. Mu matora yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1951 wa mugambwe mushasha urayatsinda. Gutyo Kwame Nkrumah acarare kugwa acaba umushikiranganje wa mbere. Eka no mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1956 mu matora y'abashinga amateka umugambwe CCP niwo watahukanye intsinzi, aho watahukanye 3/4 vy'ivyicaro vyari bitegekanijwe mu nama nshinga amateka. Nkrumah acabwira abakoroni ati ubu rero tegure vyihuta ukwikukira kwa Ghana. Igenekerezo rya 6 ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1957 igihugu ca Ghana kiba kiraronse intahe y'ukwikukira. Bamaze gusubiramwo ibwirizwa shingiro Kwame Nkrumah aca umukuru w'igihugu ca Ghana kwigenekerezo rya mbere mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960. Kubera ko nahandi Nkrumah yari afise ivyumviro vy'uko hobaho ukwiyunga kwa Afrika, niyo mpamvu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1963 yaciye yifatanya na ba mwarimu Julius Kambarage Nyerere, Muammar Gaddafi n'abandi mu gushinga umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Muri uwo mwaka nyene Kwame Nkrumah acasohora igitabo yise ngo Afrika itegerezwa kwiyunga. Nkrumah yashaka ko habaho leta zunze ubumwe bwa Afrika, Etats-Unis d'Afrique, nka kujya tubona leta zunze ubumwe za Amerika. Ico gihe abategetsi batari bake baramugendera, aha twovuga nka Martin Luther King n'abandi. Ariko rero inyuma y'imyaka mike abaye umukuru w'igihugu Kwame Nkrumah yaciye atangura guhindura bimwe yaharanira, yasa nk'uko ariko avyibagira. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1964 Nkrumah yavuze ati bo aha nta wundi mugambwe ukenewe atari umugambwe CCP wonyene, ubu nawe uribuka ko ari we yari yawushinze. Acavuga ati mbere nta n'uwundi azigera utwara atari jewe nyene gushika mpfuye. President Avi aca yubaka urugomero rw'umuyagankuba
rw'Akosombo. Urwo rugomero bivanye n'igiturire cagiyemwo rwatwaye amafaranga menshi bituma igihugu cinjira mu madeni ateye ubwoba. Umwimbu w'igiterwa ca kakao ariwo wari umushinge w'ubutunzi muri Ghana uragabanuka. Agashavu rero k'abanyagihugu karaduga. Ibintu bitangura kuba urudubi muri Ghana. Kw'igenekerezo rya 24 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 966 Nkrumah ari mu rugendo rw'akazi umugwi w'abasirikare indwi barongowe na Lieutenant General Joseph Ankara bari bahurikiye muco bita Conseil de Libération Nationale uhirika ku butegetsi Kwame Nkrumah. Basiguye ko icatumye bafata iyo ngingo yo gukubita kudeta bashaka gusubiza ibintu mu buryo bavuga bati turavye ubukene buhari ubushomeri amadeni igihugu gifise bati tukaraba ingene amahera yataye agaciro niyo mpamvu twahisemo gukuraho Kwame Nkrumah. Ikindi naco mu gihe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 961 yavuga ko agomba kuzarakata ku mishahara y'abakozi ibice 5% mu ntumbero nkuko yabivuga yo gushigikira imigambi komakomeye amashirahamwe n'amasendika cyo kimwe n'imigambo itavuga rumwe na leta yaciye itunganya imyiyerekano, ariko muri iyo myiyerekano barafatwa barahanwa biteye ubwo mbere abandi barafungwa. Ivyo byose rero niwe vyariko bitera agashavu abana bariya. Bukeye bwaho abo basirikare bari bafashe ubutegetsi baca bakuraho ibwirizwa shingiro n'inama nshingamateka irakugwaho baca bavuga bati dushaka gushiraho leta ihurikiyemwo bose ivuye mu banyagihugu. Ariko ico uwo mushimira Nkrumah ntiyasubiye guhonyoza ikirenge mu gihugu ca Ghana gushika yitavye Imana. Yaciye ahungira mu gihugu ca Guinea kwa Sekuture. Ubu nawe acamuha ubuhungiro mbere acamugira icegera ciwe, ariko kwari ugushaka kumuha n'imiburaburi icubahiro bw'ubundi bwo nta bubasha yari afise. Kwame Nkrumah yitavye Imana kw'igenekerezo rya 21 Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 yaguye mu bitaro vy'i Bukarest mu gihugu ca Romania ahitanywe na kanseri yo mu nda, ariko ikiziga ciwe caratahukanywe kuko yahambwe mu gihugu ca Ghana.